Hola amigos, mwaramutse para mí bagenzi es un kuri privilegio jewe y ni bendición ihigwe hamwe grande n'umugisha una vez más udasanzwe meditar con iyindi ustedes nshuro en la kuzirikana palabra de hamwe Dios namwe ku y su ijambo programa ry'Imana hamwe no ku para mugambi nosotros. w'Imana Hoy uwo vamos a hablar idufitiye. sobre el Uyu efecto de la munsi oración tugiye mezclada kuvuga ku con la fe. gusenga kuvanze no Para kwizera. eso Nico vamos a gituma leer un extracto de la tugiye Biblia gusoma que se umurongo wo muri encuentra en San Bibiliya Marcos uri muri capítulo Mariko 11, igice ca verso 11 24. umurongo wa Dice, 24 por haravuga ngo tanto, os digo que nico todo lo que gitumye pidiereis mbabwira orando, yuko ivyo creed que lo musenga canke recibiréis musaba y os vyose vendrá. mwizere yuko mubihawe Aquí kandi tenemos la muzobibona. clave para que Aha nuestras turafise oraciones urufunguruzo sean kugira ngo contestadas. isengesho ryacu Dice ryishurwe. que cuando oremos, que Havuze oremos ngo creyendo nitwasenga en lo que dusenge estamos twizeye pidiendo y ko ivyo creyendo turiko que turasaba Dios lo twabihawe va a kandi dar. twizere ko Imana Cuando usted izobiduha. ora a Dios, Wewe nusenga ore Imana sabiendo que Dios usenge uzi neza escucha yuko su Imana oración yumva y isengesho que Él ryawe le contestará. kandi ko No importa izokwishura. cuánto Ntaco tiempo bitwaye tarde igihe o qué cose tendrá que hacer vyoteba para que la canke respuesta igihe vyotwara llegue. kugira ngo iyo Dios nyishu lo hará. ishike. Imana izobikora. Aún si tiene que Ndetse enviar un naho ángel, vyoba ngombwa ko lo irungika envía para umumarayika traer la iramurungika kugira ngo respuesta a su oración. Así akuzanire fue con inyishu ku Daniel isengesho y así ryawe. fue con Uko niko Zacarías. vyabaye kuri El Daniyeli, ni nako sacerdote vyabaye kuri Zacarías Zakariya. había orado a Dios Umuherezi por un niño Zakariya yari yarasenze y no Imana yisaba llegaba el umwana, niño. kandi umwana ntiyari Pero bwashike. recuerden, Ariko responde mwibuke la persona a orar a umuntu Dios, ico akora no pero gusenga contestar Imana, a ariko quien le corresponde inyishu ninde a ayitanga Dios. ni Imana. Él puede dar la Yo respuesta ishobora gutanga inyishu inmediatamente ubwo nyene o suplir canke la petición ikishura icifuzo inmediatamente cawe ubwo nyene o dejar pasar el canke tiempo ikareka y hagaca señalar igihe para cierto categekanijwe tiempo igihe la runaka respuesta a esa kugira petición. ngo Imana yishure iryo No se sengesho puede obligar ryawe. a Dios a que él haga Ntukwiye ciertas guhata cosas Imana ngo en el ikore momento ikintu en que la runaka persona quiere. mu gihe umuntu ashakiye. Él conoce el Yoyo tiempo irazi para igihe cada cosa. ca buri kintu Toda cose. persona Buri muntu que se llega a wese Dios tiene que yegera saber Imana y ategerezwa creer con kumenya toda kandi su alma akizera n'ubugingo que bwiwe todo lo que le bwose pida Dios, ko ivyo asavye Dios lo Imana escuchará Imana y Dios yavyumvise, kandi ko inmediatamente Imana ubwo ya le nyene tendrá yamaze respuesta gutora para la inyishu persona. y'uwo Luego muntu. puede enviarle Hanyuma dentro de cierto irashobora tiempo kurungikiye la inyuma y'igihe contestación. runaka Por ikarungika eso, iyo nyishu. desde el Nico momento en que la gituma persona hizo uhereye la igihe petición, umuntu aba ya yasenga iryo Dios sengesho dio la ryiwe, respuesta. Imana iba yamaze Delante de gutanga Dios inyishu. ya eso Imbere quedó y'Imana sí o iryo no. sengesho riba ryamaze Consciente kwishurwa, de bari esto, ego canke oya. uno debe saber Tumenye ivyo que rero, a su oración debe umuntu agregar akwiye un kumenya yuko ingrediente ku que es isengesho la fe. ryiwe akwiye kongezako ikindi Tiene que kintu creer arico ari con toda ukwizera. su alma Utegerezwa que kwizera Dios ha n'ubugingo bwawe escuchado bwose yuko su Imana petición yumvise y que isengesho Dios ryawe, le va a kandi ko conceder Imana la izoguha petición de su ico corazón. umutima Y wawe luego tener wipfuza, paz en el hanyuma ukagira alma amahoro que ya mu está bugingo delante ko de Dios su petición. icifuzo cawe Y ko que kiri Él imbere es y'Imana, galardonador kandi de ko los que le buscan. ihe impera abayirondera. Creer es esperar Kwizera no la kurindira manifestación o el ugushitswa canke cumplimiento de algo. ukugaragazwa Y kw'ikintu esa runaka, esperanza kandi ivyo debe ser vyizigiro renovada bitegerezwa cada día kugenda birasubirwamwo, con ukaguma la wizigiye buri certeza munsi, de que Dios ukaba es uzi neza fiel yuko en Imana cumplir su igororoka promesa. mu gushitsa ivyo Y yasezeranye. si pasa ese día, Uwo munsi esperar wahera al otro día ukarindira la ku wundi respuesta munsi de parte de inyishu Dios. ivuye ku Mana. Siempre Buri en gihe el presente, muri kubu sabiendo que ukaguma ya uvyizigiye, Dios escuchó ukamenya yuko y te Imana yamaze contestará kukumva en el kandi ko tiempo izokwishura debido. mu gihe ¿Y cómo runaka. sabremos si la None gute respuesta a nuestra twomenya petición inyishu es positiva? y'icifuzo cacu O sea, nyamba ari Si nziza? será de No acuerdo kuvuga namba a lo izoba que ihuye le pedimos, n'ivyo twasavye, eso dependerá ivyo bizovana si nuestra petición es niba conforme ico a la twasavye, ico voluntad de Dios. twasenze, twasavye twasabye ikintu kiri mu bugombe bw'Imana. Usavye ikintu kitari mu bugombe bw'Imana, uba usavye ikintu kitari ico, uba usavye nabi. Nico gituma ivyanditswe bivuga yuko dusaba ntiduhabwe kuko dusaba nabi. Ikibazo rero tuca twibaza ni iki: mbega ni gute twomenya ivyo Imana ishaka ntibiciye mu ijambo ryayo? Ibintu vyose Imana ikora canke ivyo izokora byaramaze kuba vyanditswe mu vyanditswe vyera, no gutahura yuko Imana idahindura ishaka ryayo, kuko yo uko yari iri ejo n'uyu munsi niko iri kandi niko izokwama.
iduha urupfunguruzo kugira ngo ishitse mu buzima bwacu ibyo ishaka, tugasenga no kwizera, tugasaba yuko buri sezerano ry'Imana runaka ryigaragaza mu buzima bwacu. Murondere buri gihe ishingiro muri Bibiliya kugira ngo ibyo usaba Imana byose, kugira ngo ukwizera kwawe kube gufise urufatiro. Haracariho ibanga n'ubu kugira ngo isengesho ryawe ryumvigwe n'Imana. Buri gihe iyo turiko turasenga dutereza gusaba Kristo imbabazi ku mafuti yacu, amakosa n'ibyaha byacu, kugira ngo itubabarire n'amaraso yayo atwoze ibyaha byose, hanyuma dushobore kuronka inyishu ku isengesho ryacu, kuko Imana ntiyemera isengesho na rimwe ry'umuntu yandujwe n'ibyaha. Icanditswe kiravuga yuko Imana itumvira abanyabyaha, ariko iyo umuntu yubaha Imana wowe iramwumva. Ntukareke ngo izuba rirenge utaturiye Kristo amafuti yawe, amakosa hamwe n'ibyaha. Ni ukuvuga yuko ku munsi imbere yuko turyama bidukwiriye kwigenzura ku munsi wose, kugira ngo isengesho twegurire Imana, twaturire Imana, tuyaturire amakosa yacu, amafuti ayo twakoze kuri uwo munsi wose, tuyitakambire tuyisaba ngo tubabarire. Aho tuzoba turiko turitegura kugira ngo tugirane ikiyago cagutse n'Imana, ndetse tube dutekanye tuzi neza yuko ico dusabye Imana izokitwishura. Turakwiye kwizigira Imana, nayo izoduha ivyipfuzo vy'imitima yacu. Kandi iyo tugwaye dufise ukwizera, tugasenga, tugasaba n'umutima wose, tukizera yuko ari we muganga aturuka ku Mana, tuzoronka agakiza k'imibiri yacu, tuzokira iyo ndwara, kuko nta kintu na kimwe kidashoboka ku Mana. Ico dutegerezwa gukora ni ukwizera n'ubugingo bwacu bwose yuko ico dusavye tuzokironka. Vyongeye kandi Imana yacu izodufasha kugira ukwizera kwishi. Mu isengesho dukwiye gusaba ugukomera mu buryo bw'impwemu kugira ngo tubandanye mbere mu buzimu bw'abakristo. Ntaco bitwaye ibibazo byose twogira mu buzima. Imana irazi kahise kacu hamwe na kubu kacu, kandi ico dufitiye twebwe muri kazoza ni ikintu ciza cane, mu gihe gusa twoshobora kuguma twihishije mu biganza vyayo buri gihe, tukama tuyisaba mu masengesho yacu, no kwizera kw'ijambo ryayo rihinduka ukuri mu buzima bwacu. Mu gusozera iki kiyago cacu c'uno munsi, ndabasigira icanditswe kiri muri Yobu igice ca 33 umurongo wa 46. Haravuga ngo asenga Imana nayo ikamuhangaza, bituma araba mu nyonga hayo anezerewe, kandi kagarukanira umuntu ukugororoka kwiwe. Imana ibahezagire kandi mwese mugire umunsi w'umunezero.